urazi ko bigoye cyane muri iyi minsi gutanga amakuru mu Burundi no kuyarondera mu Burundi, ariko turazi ko uyu munsi watanguye wa munsi bica baba journaliste baba collègue biwacu Ghislaine Dupont na Claude Verlon haciye imyaka ibiri. Uno munsi rero no kwibuka ibibi bikorerwa n'aba journaliste, ariko ivyo bibi ugasanga aba journaliste bako barica kuraba ingene aba journaliste batokwa mabicwa iyo ko ararondera inkuru mu makungu no mu Burundi. Mu Burundi nivyo biragoye muri iyi minsi, ariko ikintu je mbona hariho ingene bategerezwa gufasha aba journaliste nga mu Burundi kugira ngo baba securize baba protege, niko novuga mu Kirundi, babakingire kugira ngo iyo bagiye kurondera makuru, urazi ko muri iyi minsi bitagoye mu Burundi, bakaronka abantu bereka hano woja canke bakiga ingene bo kwifata iyo hariho amasasu ariko arakubitwa mu mpande zibiri. Nico gituma je nosaba yuko hoba abantu shobora kwigisha abamesha amakuru mu Burundi, naho benshi bagiye, ariko bakaba menyesha ingene bo kwifata iyo abantu bariko barangwana. Ivyo birashobora gufasha kugira ngo abamesha amakuru ntibapfe canke ntibatotezwe nk'ingene rimwe bihora bishika mu makungu no ngaha mu Burundi. Hariho ikindi naco twosaba abategetsi, nuko ivyo bavuga ngo na enquête ko bo bigerageza bikagenda n'ingoga, hanyuma bakabimenya kugira ngo abantu bakoze ivyo vyaha bahanwe. Ni vyiza iyo hariho demokrasi, abantu bashobora kuvuga amakuru batohoje neza kugira ngo ejo na hirya ejo igihugu cacu kitere kije imbere kisunura mu vyerekeye demokrasi. Uno musi turahura abantu ugasanga abantu hariho ibintu biyo bavuga ngo amarumero baviga gute, ibihuha vyinshi cyane. Ivyo bihuha bije kubera amaradio menshi mu Burundi atakivuga, nk'uwo yareka akugurura bakavuga amakuru batohoje neza, usanga ari vyiza no ku butegetsi uno musi butwara, kuko demokrasi canke la liberté d'expression bituma abantu baronka inkuru iyo atabihuha biri, kugira ngo abantu bamenye. Uno musi mu gatondo numvise ibihuha vyinshi cyane, usanga bamwe bakubwira ngo ari amasase ngaha. Ni vyiza rero ko abamenyesha amakuru botanga izo nkuru zo kugira ngo abantu bamenye aho boca. Je nibaza ko ari byo nobusaba abadukuriye, abategetsi n'aba journaliste bene wacu, kugira ngo ejo na hirya ejo bige bamenye ingene bifata. Hariho bamwe bamusanga batazi ingene batanga inkuru, hariho ibi bihe bigoye. Je mbona yuko vyo bavyiza babigishije abari hanze abari ngaha, kugira ngo bamenye ingene bifata mu bihe bigoye nk'ibi two turabona mu Burundi bwacu. Fete mu Kirundi rifuna